Izi nyigisho nkarishabwenge zateguriwe abigisha kubera ari bo bafise mu minwe ubuzima bw'abana b'igihugu, kandi ari bo banonosoye ivy'ukwigisha abana. Rero kwari ukubakarishiriza ubwenge kugira ngo bagire uyo mwitwarariko wo gufasha abana bose. Nkuko bagiye barabigarukako, umwigisha arize ivy'ukwigisha, ivy'ukungura ubwenge abana, mugabo baronse inyigisho nkeyi zo gukurikirana abana bafise ingorane. Murabona ko no mu gihugu cacu hariho amashure ubu ariko aragira uyo mwimenyerezo wo kwinjiza abana bose, bukugururira imiryango abana bose, kwitwararika umwana wese ku rugero agezeko, kugira ngo ishure ribe rya bose, abana bose bazoshobore kwiga kuko ni uburenganzira bwabo. Kugira ngo education inclusive ishinga imizi, nuko abavyeyi n'abigisha bosenyera ku mugozi umwe, kubera igikunda gushika nuko umuvyeyi arindira inyishu z'ibibazo vy'umwana wiwe kumwigisha, ugaca usanga azanye umwana kumuhereza umwigisha ntihagire ico abikozeko. Umwigisha nawe bikamugora kubera batumvikana n'umuvyeyi. Umuvyeyi avuga ati ndiha amahera y'ishure kugira ngo umwana wanje mukurikirane, ngo kandi n'ingorane afise muzigire. Bakibagira yuko umwigisha ajejwe n'abandi bana, ariko bakoreye hamwe abavyeyi nabo nyene bakarondera ingene bafasha muri urwo rugamba, vyokoroha cane. Iyo nyigisho idakumira ituma abana bigiye hamwe bafise imico itandukanye, bakurana umutima wo gushigikirana no kuguruka. Hanyuma iyo ndero idakumira irafita ko abantu bagira ukwiyumva ko babaye abantu bo kw'isi yose, aho umuntu agiye hose yumva ko uwundi muntu kubera ari umuntu amushigikira, amutahura. Iryo ni ryo shingiro ndetse ry'amahoro no gushigikirana mu mitima y'abantu. Indero rero niryo shingiro ry'amahoro no gusubiza hamwe. Hanyuma mugabo cane cane muri iyo ndero idakumira ifata ko abana biga gushigikirana, atagucagura, atagusubiza, ataho abamwe baja hirya canke bataronka aho bashobora kwiga. Ivyo rero baravyiga bakazokurana umutima wo gushigikirana, ni naho mu gihe bakuze bateye imbere bakaba ari n'abategetsi bamenyeraho gushigikira kuri ivyo bintu bize bakiri batoyi, bibafasha gushinga imizi mu miryango ndetse no muri sosiyete, kugira ngo amahoro no kwiyumva no gushigikirana bikomere bitsimbatare mu miryango ndetse no mu gihugu cose. Kugira ngo indero igire akanovera, nuko nkuko uyu munsi twabibabwiye, nuko ata muntu n'umwe yokumirwa. Umwana wese ashobore kuronka ikibanza mu ishuri. Hanyuma kandi kugira ngo akanovera gashoboke, nuko hotegurwa abigisha babinonosoye, hagategurwa ibikoresho bikenewe, hagategurwa n'uburyo bukenewe kugira ngo abantu bose bashobore kwigishwa nk'uko bitegerezwa. Hanyuma kandi n'abategetsi abajejwe gukurikirana indero bagakurikirana bose ata n'umwe bakuyemwo, bakaraba ko n'amashure ariko arakira abana bose kandi afise ibikwiye kugira ngo ashobore kwakira abana bose. Twumvise ko inclusivité ikenewe mu mpande zose, mu mpande zose. Hamwe mw'ishure, turi mw'ishure tubona umwana ameze uko ameze, tugashaka kumbure gusa n'abamwigijeyo ntitumwitwararike, ariko twumvise yuko bibereye ko umwana umwe wese mu budasa bwiwe afise ikibanza ciwe. Ndavye izi nyigisho akamaro kazo, ampleur yazo, hamwe nk'abigisha bose bo mu Burundi
bozihabwa bafise intumbero yo kumva no kumenya hanyuma no gushira mu ngiro ivyo bumvise, ndabona hari kinini cohinduka kugwaruka ku gukunda ishuri rya mbere, kubera bokumva ko bagenda ku ishure bagiye aho bakunzwe, bakigwa naho boba bafise ibibazo bimwe bimwe, bashitse ku ishure bumva ko bakiriwe.